ujya mukobwa ya album bigaruka handi ibindi beza bigaca intege mwebwe bien sûr nivyo wenda kubwiye murafasha abantu mugabo wenda kubwiye ko Chanel twashaze kumushira muri Banntubwoy aratunanira muri lebo mumenye kila kitu aratunanira mwebwe ivyo mwakoze birakwiye atajijwa kazi yake ne tutari no c'était hier turi kumwe genda naramukweza amatwi nambwiye ati mu biganiro ko uravuga ati uyu yari umuntu twari gusinyisha petite sœur unazempera queen Channy Queen unazempera je nta telefone yiwe ndakira berekane yuko uri queen nkuko izina ryawe gihita twaguma nturagira mbwa turafisesha turafise Elise Boy turafise Joris turafise Sharin bo barabo tumenyereye canke nabandi uzovuga ati reka kujya nariza abandi nabariko ndabarera nabo mutamenyereye turetse bajya bari deja barimwo nabo mutamenyereye ego deja wabaza bahari mukamutangwe kubigako canke ni surprise nyene ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi sa bo baba deja bahari batangwe kubiga ko bagira ko amanutse hari umuntu wo mufani yitwa Yasin mbe urazi yuko uvugisha ukuri urazi ko ntaramubona abo nukuri kw'Imana abavuga ko yo bari we na hari abantu yego hari abantu si hari abantu bavuga ko ari jewe ndabizi nitukivugana kenshi amakosa petetre na yanje kuko nanje mba kwisi mama we Isaac TV ho udondaguye indirimbo ziwutoziheza amazina yahawe nayo nyene biragoye kuyamara muri kino kiganiro bivanye n'ibikorwa vyiza n'ibikorwa bitandukanye yakoreye igihugu cyubone cyane cyane biciye mu muziki indirimbo ni hangama tuje kumviriza indirimbo yise Dia remix yakoranye na Juxi hamwe n'ivyo nta kindi dukora atarugira gute ataruguca twakira umutumire nawe suwundi ni Big Fizzo wakunye mumbaza ati mbe araza bimeze gute ashika ryari yamaze gushika ibintu bimeze neza Big Fizzo ndakuramutse ndaguhana ikaze murakoze cyane kandi ndabaramutse umeze neza yego ndashima nizere ko ari amahoro hariya muri Banntubwoy basha namarembe turashimira Imana yego okay numwe mu ba artiste na cyane cyane baba CEO Banntubwoy imaze imyaka 5 iri kwirakora hamwe n'ivyo hari ibikorwa bitandukanye cy'ama activite mu mazemwe iminsi kandi vyagenze neza ko ariko baratwumviriza nikihe kintu na cyane cyane mu mazemwe iminsi vyabasigiye sa nikihe kintu mu ma activite mu mazemwe iminsi na cyane cyane imyaka 5 mwari mumaze iminsi mwari mumaze imyaka 5 muri ko murakora muri Banntubwoy mwarakoze seminaire mwarasangiye n'inshuti n'abagenzi hariya muri Zanzi haruhande yaho mwarasangiye ikiyago n'abamenyesha makuru hari n'ibindi bikorwa byinshi mwakoze kuri ko aratwumviriza yumveho nka Big Fizzo bino bikorwa byose byamusigiye iki d'abord umunezero hama naho hari byinshi bon hariyo bikenyene urabona umuntu arashaka kuba afite ibyifuzo byinshi ibintu abashaka gushikako naho nka 30 ou 40% ivyo tutashitse ko mugabo je novuga yuko twaronse isomo peut-être twarize aho bitagenda neza ama nizera yuko gusa ivyo twifuza nka 60% vyagenze neza ego 5 canke imyaka 5 n'urufatiro nuri yagira ati navukiye kino gihe nzohora nza ndafeta imyaka iheze ni imyaka 5 uko iheze niko Banntubwoy izo zirafeta cyangwa izo zira iratanga icegera nci vyamaze igihe bariko barakora ego ni imyaka 5 imyaka 5 ego kubera gufatira ku myaka 5 kuko imyaka 5 bo hajya no guheza umwaka urumva uri mu bikorwa canke sikintu coroshe mugabo twavuze ati 5 niho ucubona ivyo mwakoze dans 5 uravuga tuvuga ati natukeneye gukora ibindi dans 5 twabonye ko tugira anniversaire y'umwaka umwe gusa ya mu mwaka umwe urashaka kuvuga ati okay ari nuze ari entreprise ifise umwaka
nta byinshi uburashika ko urumva tutaje tuvuga ati 5 muri 5 turashobora kubona ibyo twakoze muri 5 Big Fizzo ari ku kivi ndetse n'abandi ba artiste batari bake batanguranye muri Banntubwoy nikiye kintu yobwira bariko baradukurikira avuga ati ino myaka 5 Banntubwoy yashitse kuri naco bakimwe canke bibiri uvuga ati iki ngiki muri zino 5 nico gifata ikibanza c'imbere hariki afete umuntu avyara abana benshi mwavuga ati hari ikintu cya gikomeye gusomba jewe waje nibaza yuko ibikorwa twakoze byinshi byarabonetse abantu twoba twarakoranye benshi mwarababonye barateye imbere urumva ni ibintu byo kwishimira tout simplement ni ibintu byo kwishimira kandi yagiye ufise na entreprise yihagaze 5 ni ikintu cyo kwishimira ego kuko nibaza yuko iyo atari kuba hari ikintu twoba twarakoze ciza nibaza ko tari kuba twarugaye kera ego lebo ni ikintu gikomera cyane no ku butaka bw'u Burundi bamwe ati lebo ziravuka mugabo umusaruro tuba dukeneye kuzibona ko siho tubona bamwe ati ama concert international kimwe mu byo mwakoze kivugwa cyane muri aba canke bariya haro festival de l'indépendance ni ikintu gikomeye cyane uno mugambi wakujemo gute kumva ko itari kimwe y'ukwezi kwindwi ugomba kucuzana cyane ugira ati Banntubwoy ino tariki turayifashe na cyane kuri kote y'umuziki ntabe cyaje gute ntabaye mubeshi icyo cyumvira ni madame yakiza ni manager wa Banntubwoy yakiza ego Fizzo turakuze ukora wenyene ego turakuze udafise manager ego turakuze utari muri lebo dutandukanirize Fizzo ari muri lebo na Fizzo atari muri lebo Fizzo ari muri lebo na Fizzo atari muri lebo Fizzo atari muri lebo yari surchargé n'ibintu byinshi kuko nije nari mu manager nije niruka kwironderera je sais pas quoi nije nari mu promoter nije nari urumva umva yo ni difference mais Fizzo kuba afisa manager ni wa Fizzo yicara muri biro ni wa Fizzo abafise umutwe utuje kuko ni wa Fizzo afise abakoza hemba ni wa Fizzo abazi yuko anye tudakoze strategy nya tudakoze ukunuku turugara cyane tudakoze ukunuku abakozi ntibaza guhembwa ego ubu kino gihe bimeze gute bimeze byose byaciye bija ku murongo byose byaciye bija ku murongo kandi umuntu no mu mutwe umuntu uraruhuka etuka ego kuko hajya kugabura akazi ni bon ça ni na Fizzo yaruwe mu artiste kuva giye muri lebo bavuga ko atigeze yigungirako ishatse kuvuga kenshi aba CEO nkuko bivuga n'abakunzi b'umuziki w'u Burundi ati iyo barundi abandi ba artiste baza muri lebo usanga ari baguma baparisana cyane mu bigo bitandukanye mugabo waruguruye imiryango ego byarabonetse ugura imiryango abo mwari ko murafadikanya ibikorwa bien sûr kuko niyo yari novuye ko yari target wanje intumbero yanje kuko nibaza yuko biraboneka kandi byaranaboneka sanzwe fise amatosi yose amakamera iki mugabo nashimye d'abord kubanza gushira imbere bajya turi kumwe mu muze ko mwatanguranye lebo bamwe mutakiri kumwe Banntubwoy bihagaze gute Banntubwoy ni Fizzo ni Fizzo mugabo yari fise abanireze yego abana kuba abo bana bamwe mutakiri kumwe cyane utakibafise plutôt no umwana arakura akacija kwironderera c'est normal zovyara abandi abandi abana bari bacha biteho muri 2023 bo bimwe byo bihabagira bati eske muri 2023 abazovyara tubitegeye ari muri deja turabafise nuko umwanya bon umwanya nturagira mbwa turafisesha turafise Elise Boy turafise Joris turafise Sharin turafise Msamaria ariko ayo mazina yuko ratubwira ari navuga ati amazina ntari ko ara vibrant nimwe mpamvu navuze umwanya wabo nturagera umwanya wabo tugenda n'umwanya ego abandi ati Big Fizzo
yinjiye muri lebo yaciye muri business cyane gusumba uko yatanga sininjiye muri lebo ni wewe hari ukwinjira no kuba wewe uri lebo voilà no fata ko ibikorwa basi kubikorwa vyongerekanye kuvyo wari usanzwe gukora ati Big Fizzo ntiyasubiye ku murindi twari tumumenyereye ko na cyane wo kuri indirimbo nyinshi ni kuvuga nk'uno mwaka twari indirimbo zitatu hariko hangama hariho intwari ndetse na ndabizi kuki akarindi kaciye kaba gato ni strategy bimeze gute ko ariko baratwumviriza kugira ngo bumva ati yamara Fizzo kuba ataduhaye indirimbo nyinshi ni kubw'impamvu y'icyankiri byinshi bibi birutara bike vyiza je nashimiye gukora ukora vyiza ukora byinshi oya oya bon kare wakora bibi none oya narashimye kuko je nashaka gusora swat EP canke album muri uno mwaka tugira tunabizi oya muri uno mwaka nyene umwaka nyene rero icantebeje canke cashimiye ko nsora zijya ndirimbo zibiri gusa kandi nazo nyene zari kuja muri EP canke muri album nuko ama featuring fise hanze bantebeje urumva bantebeje cyane ndavuga nti watebejwe nabandi nabo mwazikoranye nabo twakoranye izo featuring urumva cyane ndavuga nti reka mpe ndatenyenya gato yego twitege muri 2022 ko bizoca biva mu nzira canke nibakomeza guteba bizoca bigenda gute nibakomeza guteba nzoca nkorana nabo ngahanye ni muhira aha mu Burundi yego ni n'igiteramo kandi imbere yuko kiba habaye conference de presse ariko imbere yuko conference de presse iba hari picha zagiye ziraryohera abana bariya abandi zitaryohera bivanye n'ukuntu umwe wese yakira ibintu ni vyisubiza hamwe nkuko abana bari bivuga aho hanze sinzi nimba rugusubiza hamwe cyane na kare mwari musanzwe muri kumwe ku kibazo no kubaza neza mu bibazo nakomeje kubazwa ijya nino ni kibazo cyama commentaire menshi kugaragara ujya gusupportinga Satbi Kiriri Garden ukanagura CD 500,000 ruhande yaho imbere yaho nyene hari byaragaragara ko imigenderanire iriko iraba myiza gusumba ko twari tumaze iminsi abana bari yabibona ruhande hana ka video kandi kagiye hanze bisa nkaho muriko muri hafi muri pro cyane mu guhamagarira abakunzi bo muziki w'u Burundi kuzogira gute kuzokwitabira kino giteramo ubona ko inguvu mwari muzisize hamwe kubibaza ko mwe na Satbi hari hicuka cyari kihari cyanke nta cyari kihari bafatiye na cyane ku ntuze ku mapicha asohotse mu nyuma ndetse n'imigenderanire ariko urabona kino gihe oya icuka je novuga ko nta icuka cyari gihari sinzi yuko ari icuka cyo kuma réseaux sociaux ariko je novuga yuko atacuka cyari gihari kuko nta je sinigeze ngira umutima mubi sinigeze ngira ishari umuntu no kugeza n'ubu muri carrière yiwanje muri aka gakino nta shari cyane nta muntu ndiko ndavuga kote yiwanje nta shari ndigera ngirira umuzicien nta sinzi nta n'iciyumviro kibimaze kwiyumvirira umuririmbyi bimwe bakunda kuvuga ngo beef Fizzo ntabyo yigera oya je sinzi kuntu nzokwama ndabisubiramo nanagize beef gusa na oncle wanje ngo Chris na yabandi sindiko ndahiganwa n'umuntu n'umwe no amajambo yatangiye gukura after Wesley hanyuma nakuriya muga mu nyuma ipici ibonetse ati wow cyo kintu nyene cyavuye mu bantu wibaza ko cyavuye mu kubera kibagira bati wow bakiruhutsa akavuga ati ni ba abantu nyine bo kuri Facebook nanuze bon byarabatangaje bien sûr ego peut-être nuko tutakunda guhura kenshi cyane kibazo urazi umuntu wese abafise ubuzima bwiwe kandi je ndo umuntu nkunda Imana yaramfashije urumva nkunda kuba ntari ngaha kenshi mba nibereye hanze bongira nuko kenshi tutakunda guhura cyane yego hama kuza gushigikira umuririmbyi nkawe umuntu muri ko muragwanira ryateka ry'umuziki w'u Burundi cyane iki urumva ntaka simbona ko hari hoba ikibi cyo kuja kumushigikira n'abandi nzobashigikira nkuko navyiyemeje yego ikibazo cyanyuma na cyane kuri ibinyeni byari maze imisi bivugwa
waramwati nimba ari tayari ko tuja muri se kugira ngo twongere ikindi gikorwa je ndi tayari bimeze gute bijanye n'indirimbo yabe nawe na cyane cyane mwemeranije hariya kiririga muzovyumva nimba hari muzoyumva ego muzoyumva mbwa kimwe gusa ngira nkuko jewe nkunda gutanga amakolabo tutapiga nacho bitwaye vraiment tutakunguta kabisa. Okay. Uyu mwaka kandi mu byakuranze wabaye hafi abana bakiri bato. Mvuze bakiri bato nabo tutadusanzwe tuzi mu muziki nabo tutadusanzwe tuzi collabo kandi warazitanze kuri bano bana. Kuri Fizzo izino collabo yatanze muri 2022 zivuze ikina cyane cyane ku bantu bagira bati Fizzo yakoranye na kanaka ufite target yo gukorana na murumuna. James target yo kuzamura canke kurura canke sinzi ukuntu bivuga gukwega ujya mu upcoming artist akiri hasi nawe tumushire ku rwego ko dusanzwe dufise fan base nini ya nkanje James fan base wanje nini pourquoi pas bonto mufata nkamukwega nkamushira kuri rya nkamwerekana kuri rya fan base wanje kugira nawe bacu bamujeni niyo komba navuze ko nzokora aho abantu abanzi bazoca bamenya nujya anye mego nibirashika ugakorana collabo na mutoya wawe mu muziki hanyuma adakomereje mu murongo ba wamuhaye kugira ngo ya avance yaguke intege. Écoute iyo umuntu umwerese ukuntu baroba ifi umva atagiye kuziroba nakazi kiwe rero mugabo kazima wewe wamweretse ukuntu baroba ati baroba uku bagira uku voilà atabandanije urumva ikosa sigwawe. Okay. Uba wamweretse wamwisi nuko bigenda nkuko novuga nti nka conseil ama advices ya Kidumu yambwiye en tout cas il est fier aho ko diko ndagenda mu byo yambwiye so iyo mukoranye ikintu n'umuntu atakigiriye nuze atakigiriye promotion canke voilà ikibazo ntibari gwawe ikibazo kibari gwiwe ego. Banntubwoy tumenyereye irera mvuze kurera itora aba artiste batamenyerewe cyane mugabo bakamenyekana mu bantu ugiye kwakira nubwo utogira precision bo barabo tumenyereye canke nabandi uzovuga ati reka kujya nariza abandi nabariko ndabarera nabo mutamenyereye turetse bajya bari deja barimwo nabo mutamenyereye ego. Deja wabaza bahari mukamutangwe kubiga ko canke ni surprise nyene ku bakunzi b'umuziki w'u Burundi sa bo waba deja bahari batangwe kubiga ko bagira ko amanutse bariko barafata nuze comment dirais-je bariko bariga turiko tura formation iki comment se comporter ibintu nk'ivyo voilà barahari ariko muzobabona vuba. Okay tuzobabona vuba. Ndiko ndaraba indirimbo ndabizi ni indirimbo hahindutse mu director ndavuga ko karimwa ko na John Ela cyane kino gihe wakuranye na Landry SB kweri ko gihindura gato ego ifo kubaha chance nabo bandi ego ni muri ya ntumbere yo gufashanya tubicishije nyene muri umuziki dukora ego ni nkuko na ntuze tureke si director gusa no mu production no producteur bahindura ama studio cyane ego kandi no Banntubwoy ofisi ivyuma vyiza mic nziza ndetse na producer sound mugabo turakumva handi bivuze iki ni kwerekana ni muri gwa rukunda je aho bica biboneka yuko je ntazi kwigungira tuva ni muri bwa bumwe muri kwerekana urukundo deja mfise studio mugabo ndagenda handi ndagenda gukorera handi sikuvuga yuko ngo iwanje nta son nziza ibuze canke ngo baba producer no kuko natanguranye nabo ndakorana nabo ndakubita ibihiti mugabo moi j'aime bien travailler n'abandi bantu ego. Manager wawe imbere yuko indirimbo isohoka hari amakuru yakirya nino indirimbo okay hip hop coming soon abana bari ati yamarasi twitege hip hop nyuma y'izindi ndirimbo yaramaze imisa duhereza mu gace tubona R&B ni strategy canke byahindutse ku munota wanyu bon nashaka hip hop kandi rimwe dutegura nashaka gusohora kwanza hip hop kuko
abafana abanywanyi bariko barabasha bari bagiye kumara n'ukuri nko murashaka nsohora hip hop bon manager charambira bantu utenyenye gatoyi peut-être uzoisore ku mwisho canke mu ntango y'umwakuza voilà reka turindire ni n'indirimbo kandi turi kuri ndabizi twofata ko yagize gute sinzi uko no bivuga yavyinishijwe gusumba izindi ndirimbo twari tumaze iminsi tubona usohora no kuvuga ino ndirimbo umuzo wayo yaraciriwe inzira bikomeye cyane 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 ku mbuga zitandukanye za Banntubwoy ndetse nawe ku giti cyawe ku mazina yawe nubwo Banntubwoy ni wowe nyene haruhande yaho challenge ni nyinshi buri ko bukeye umuntu agiye ku mbuga zawe asanko challenge zirenga zitanu gutyo kandi zose ziriko ziragira icyo no kwita impinduka kuno ndirimbo ko bukeye uko bwije bivuze social media ivuze iki kuri Big Fizzo? Bon, moi c'est pas trop. Dushaka sinzi n'ukuntu nsigaye imposter cyane. Navyo kifuza kumenya. No ni urazi ni bien kuko birahari abantu nibo basigaye benshi bari bagiye no kuja gusenga basigaye birigwa ku social media. None geze batwara na mandro yi. Ni bien kuko hari abatumviriza radio. Yep. Hari abantu baba batari muhira baba batari hafi radio mbwa bukacu usanga afise telefone smartphone muri imisi umuntu asigaye agendana n'isi mu kuboko urumva system ihindutse natwe turahinduka nimba umuyaga ugiye hari natwe tugenda hariya nyene so novuga yuko bon deja iyo nuze si ama challenge sijinda yasaba ninavyo nagira ndakubaza watanze message ati ababishoboye no ni surprise wagiriwe n'abafana surprise nagiriwe n'abafana iki Dushaka hariho n'abandi baba bari hariya zo hanze batazi nimero yanje mugabo bakiyaranja bakazirungika ati imushikire naka so antuka ndabashimira cyane ku bantu bariko bagira ama challenge nibaze yuko nizindi zizoza muzozogira ama challenge ego ni challenge tari kuri irengagiza ego nari cyane tumva ko hashobora kuba hari abartiste bamwe mwagira ati okay yarungitse ikintu yanyeretse ko nkunda okay mugabo wewe ushima kuco vyereka isi bien sûr umuntu akweretse yuko afashe deja yafashe umwanya wiwe nayo ari amasegonda ngahe akifilma nukuvuga ko yanezerewe na kijya gikorwa hama rero akikurunkiye kubera kutogiposta uwo buri umwenga nawe indirimbo imbere ko isohoka wabanje kudushira muri kabaza 100,000 subscribe ni bari bwakwiye mugura avuga ati badakwiye sindekura oya ni bashaka ariko gato igeze kuri 99 mil wacu yikubitamwe hama bica bigwanamwo na 100,000 amwati uyu mugabo asezerana n'imbuga kuki kubanza rute kujya mutego oya ni washaka sijena nabivuze ngo oya hari umuntu wo mufani yitwa Yasin mbe urazi yuko kuvugisha ukuri urazi ko ntaramubona bon nukuri kw'Imana abavuga ko yoba ari we na hari abantu yego hari abantu si hari abantu bavuga ko ari jewe et pourtant si jewe nukuri uyumvire turi muri groupe imwe kuko navuga ati ni uri hanze ikintu cyose kikubayeko nuko tuba nuko ari muri groupe ya WhatsApp wacu ari muri groupe ya Banntubwoy urumva ya WhatsApp mugabo ntakubesha Edison arashobora kuba yaraje n'ujya munsi wanuze wa ujya munsi tugurura ukigani ego usanga yari je nibaza yuko yarari haje n'ubu sinda nukuri maze no kumubwira ati ingufate n'agashimo yaranze nawe ndabona avuga ko akunda guposta we gusa n'abandi rimwe mugashitsi wawe nukuri ntawenzi acha baragabisha abantu ati mudakwije rero 100,000 indirimbo ntijako ukamenya kandi tubanza kurindira oya byahuriye gusa na programme y'Iwacu ariko yaragiye bashi arahimiriza abantu mudakwije indirimbo ntigende
umva ko hari n'abandi bantu bamaze kwishiramo yuko ngo ari jewe voilà bivanye n'ukuntu amakuru yose ku mwanya menshi imbere yawe ari n'abayavoma ko nivyo kwa Yasimi bashi bagaposta ruka amakuru source yabaye source ni Yasimi akwiriye agashimo sinzi ko nomwita mu petit kuko sindamuzi sinzi ko ni yagize live nagaragara bumvijwe gusa t'imagines amata nsumira ngo numushe je ne sais pas namatwa nsumira umva ni fantôme ni ntituzi yuko ari umushi bo ngo numushengo niyo mpamvu adakunda kuba j'en sais rien sinzi yuko ari strategy nubwo turashaka wosanga mvuye no nga ahagaze ajya ntamuzi basha niyubahwe vraiment niyubahwe nimwe mu bantu na cyane cyane bihebera umuntu hanyuma bakabigaragaza bakavyerekana n'indirimbo kandi haruhande yuko yasaba ati mudakwije 100,000 subscribe ahubwo nitusamira ubuzararenze kuri no ndirimbo ama views ni menshi ingi bivuze iki bivuze iki na cyane cyane ku muntu agira ati haruhande yuko nawe uri kurayikorera promo bivanye n'ama challenge tubona no guhimiriza abantu ukunda urubuga rwawe ndetse n'izabandi ariko bigeze kubafana naho urabona ko kino gihe bararambarara ku ndirimbo zawe ndetse n'izabandi harabaye impinduka hagati y'abafana ndetse n'abakunzi b'umuziki namwe bw'abartiste n'amaradio ndetse n'ama social media. Je nibaza yuko hariho ihinduka. Je ndiko ndabona ko hariho ihinduka abafana basigaye bitahura. Umva basigaye ko twarabahimiriza gukunda ivyo wacu kandi dutegereza kubikunda kuko nta wundi muntu azoza kubidukundisha. So natwe nkuko twiyemeje kubaha sounds nziza umuziki uryoshe umuziki urimo amajambo aryoshe atari juste ya muziki ya bombora kuko nibaza yuko abantu bakeneye kumva message bakeneye umuziki ushobora kuba wicaye uri muri en famille mwose mwumva mutamba hama ikindi naco nuko kontra nari mfise kuri YouTube n'abandi narahinduye je crois yuko bajya bandi turi kumwe ni bon ni nkuko bayifata minenegwe ko batari babazi bari bande kino kimwe n'abandi sinobavuga no ndiko ndabicira mugabo mwakoranye nabi ubu anyi gusa dukorana na 1 RPM ni 1 RPM niyo ijejwe ibikorwa vyanje vyose mu ma platforms hose ego kandi urabona ko biriko bigenda neza ego n'abana muzorera muri Banntubwoy bazoca baja minwe yabo bizo bimeze gute déjà turafise partenariat ni Banntubwoy ifise partenariat niyo 1 RPM ego byumvikana ko mwakorana hari cyo wabaneguye kugira ngo hindure ego hari impamvu ego hari impamvu ni big set azi kurya umuntu ndavuga ku kintu kijanye aba DJs ndetse n'amaradio ariko umuntu avuze amaradio uvuga ati samaradio nabamenyesha amakuru nabamenyesha kino gihe mubanye gute hari abo tubanye neza hari nduka kuvutanguye uvuga ati je utazomvuza je apana je gusa umuziki w'Urundi muri je sinzi impamvu ari sumba je si jewe vraiment nukuri mugabo turakwiye guhindura aba DJs mubanye gute bon DJ mazimisi bon mfise mu DJ umwe tuganira bose bon bamwe sinovuga ko ari bose bariko barahinduka mugabo ndagenda fisa nyine umwe tuganira cyane ariko bon peut-être ko mazimisi ntarasohoka cyane ngira hari hinduka yego mugabo bon no saba ariko bihinduka kuko tuba turiko turisamburira ko twenyene simpaka ngo bawo urafise salaire déjà uri shefu uri mushefu mu kazi kiwawe mugabo nta mpamvu yo kutavuza indirimbo na 10 basi muri yo soirée yose uriko uravuza canke muri zo ndirimbo 100 uhure gushiramo n'indirimbo 30 basi nko mu DJ ho mu Rundi umva yuko nawe uri fier yo kuvuza indirimbo za petit frère wawe canke za grand frère wawe je nibaza yuko ari ubugugu bwinshi umwe mu artiste bakunda gusohoka numva haje ikindi kibazo no woco nyishura kijanye
n'abana bariya jya ku mbuga ndetse n'abadutelefona sinzi n'umuntu yantelefone kare mbere ko ninjira mu kiganiro ati uze kukibaza Big Fizzo umutipe yitwa Willy avyumva haraba mu Kinindo ambwira ati uze kumanza nawe twumva hahagaze ukijanye n'abashitsi dukunda kwakira benshi na cyane cyane baza gukora ibiteramo hano baba artiste bo hanze y'igihugu wowe zino comment ziko ziracijya nino nka Big Fizzo uzivuga kwiki zivuga ati baje haba difference nta guhagatira aba artiste b'u Burundi ntitubanse mugabo abategura ibiteramo nibareke gusumbanisha gose comment yawe niya nanje comment niyo nyene nibareke baze mugabo ba nyene gutegura ibyo biteramo baha agaciro abaririmbyi babo kuza c'est normal kuza ni bien kuko hajya umubanyi niyo nuze niyo muryango urumva kandi tuvugira nwashaka turavuga n'ururimi rumwe urumva nibaze mugabo ba nyene kugira ibiteramo baha agaciro abantu zabaririmbyi bonga nimba baza bashiremo n'abaririmbyi bonga kandi nabo nyene babahe ihera rikwiye yego na cyane logo ya Banntubwoy hano mu Burundi tuyisanga henshi haba ku matutu haba ku mabisi ku masalo do coiffe ndetse na handi henshi bigaragara ko hano mu Burundi lebo ya Banntubwoy imaze kugera kure harabo muzi nabo mutazi 2020 turamugiye gukora iki kugira ngo tubone ukuntu ngaha mu gisagara cyo no mu gihugu hagati irijya nino hanze y'igihugu naho gute Avuga just ibe international ni international mugabo kutubona amalogo abuza amahoro abantu jya nino no hanze y'igihugu mugiye gukora gute mu gukreana cyane cyane abambassadeur no hanze zirahari ega ari amafoto amwe amubona yiko ngata ari mu Burundi no hanze zirahari situ nko muri Afrika ho ugeza Zambie ugeza ko ziri ku rugenzo kameme murakeneye kongera deja biriko biraza ni intambwe kuvuga yuko ari logo ikunzwe hama nkabashimira bajye bose bo bafata kanya bakonona inzu zabo bakazishirako sinzi ko nabivuga niko nabivuga vraiment ariko nurukundo umuntu urazi gufata ugashira igicapo ku ruhome kizina giwawo ni kintu abari urukundo rurenze uwo muntu abagukunda réellement tu vois so ndashimira kuri urwo rukundo kandi sinovuga yuko ngo nije ndabibasaba ko hariho benshi bahora bibaza ati bitete ni Fizzo agenda kabaha amahera ngo business ikorerwa hari ngo nuko oya nukuri abo bantu bose bafise amalogo iwabo n'ubwitange bwabo nukuri ndabashimiye cyane gose bivuye ku mutima n'urukundo banyerekana urukundo bayerekana ya Banntubwoy so antuka nukuri nanjye nzogerageza kutabamara amazi yego suri kubaza kino kibazo kijanye nabo madimisi muri ko mura supporting haba ku mbuga zawe ndetse na hehe hari umuntu avuze ngo uzane limikashi yawe kuri abwiye wawe oya Edison zana limikashi yawe ita Desire namba ndi sinzi ubwo turayitanga nitwaye gira go akabonana agira bakabonana nikaba kenshi amaje turondera naco twaye ni mazina yawe ni Desire album ya Channy Queen bisa nkaho abana bariya bari bayitiriye ntuze Banntubwoy ko ari ifise mu minwe nituzi nimba ari byo canka atari byo ariko kino gihe turabona ko mengo akariro si kenshi Channy Queen ari mu minwe yanyu kuba ku mbuga zitandukanye ritme canke speed twari tumaze imisi tubona muri ko murayipostinga ko atari muri ko murayipostinga ko habaye yaragizemo ubunebwe ego rero twebwe ntidushaka ntidukunda ariko debut ala filime mwari mwayikoze nka Banntubwoy ego na promotion yiki manager we yari yayihagarika arahaguruka vraiment aravuga ati dukore iki kintu ariko rero nyene ibintu nyene ya album rero carazempera urumva rero umuntu azempere ntu iri mu minwe yiwe cyangwa cyane mu minwe ya Banntubwoy oya iri kuva isohoka iri mu minwe yiwe urumva twarapushinga gusa nubu turiko turageza mugabo nyene yo si hari none Edison uramaze kumumva mu kiganiro nta no munsi no nimba ariko ari kubitira ibiyeri hari yaje ntumbaze
mugabo wumvise album iraryoshe nukuri kw'Imana ujya mukobwa ya album bigaruka hahandi ibintu beza bigaca intege mwebwe bien sûr nivyo wenda kubwiye murafasha abantu mugabo wenda kubwiye ko Chanel twashatse kumushira muri Banntubwoy aratunanira muri lebo mumenye kila kitu aratunanira nubo album nyine biya byaheze rero iyi album bigiye guheruka nyene atahagurutse ngo ayigirire promotion agire courage yo kuja ku maradiyo y'ikitusa mwebwe ivyo mwakoze birakwiye atajijwa akazi yake ne tutari no c'était hier turi kumwe genda naramukweza amatwi nambwiye ati mu biganiro ko ravuga ati uyu yari umuntu twari gusinyisha mugabo bivanye nuko arazempera ambabarira Chanel ndamukunda cyane numukobwa nemera vraiment mugabo tugeze mu kazi uba direct Petite sere unazempera Queen Channy Queen unazempera je nta telefone yiwe ndakira berekane yuko uri Queen nkuko izina ryawe giyita twaguma twibaza ku Banntubwoy izorondera hama tugire tuti mugamunyu murumva ko biri mu minwe yiwe kandi nawe nyine ubwo yari gutera intambwe afise imbuga zitandukanye mugura abona ko afise na look iryoshe kwambara irya sura yiwe ega n'Imana ifasha uwifashije urumva rero iyo umuntu ariko aragufa utashaze kwikazempera nyine uguma muri zempera ni Colors album kino gihe wumva ko itari kwiratena mu cyangwa itari kwirashika mu bantu bivuye kuri mwene bikorwa album nziza mugabo twizeye ko ejo canke hirya y'ejo ngira zotinda kumva kamuri ko rabatera canke manager ariko amutera ndabizi nitukivugana kenshi amakosa petetre na yanje kuko nanje mba kwisi mama Isaac TV. Oh.